Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene ya YouTube. Mwese aho muri hirya no hino mukurikira ino shene yacu ya YouTube, abo tumaranye igihe kinini mudukurikira ndetse n'abandi bashasha mugiye kudukurikira uno mwanya, turabipfurije Noheli nziza, tunabipfuriza umwaka mwiza, umwaka mushasha tugira twinjiremwo, umwaka w'2026. Tubazaniye amakuru adasanzwe yihuta ari buze gushimikira cane ku vyerekeye umutekano ndetse n'impari ziri mu gihugu hagati, cane ku njyane zivugwa hagati bihanganje mu butegetsi, aho ibintu bitari buze koroha. Murano makuru kandi turaza kubabwira ku biganiro vyoba biri kuba hagati ya Kigali ndetse na Bujumbura. Perezida Ndayishimiye yoba ari umutima menyo akemera gupfukamira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Muramwibuka Perezida Ndayishimiye mu minsi iheze aheruka kumvikana avuga ko yiteguriye guhangana n'uwo wese azoza kumutera canke kumudurumbanya. Ariko iyo ntambara Perezida Ndayishimiye yicura ko ishobora kuba mu gihugu ciwe, iyo ntambara niyo mu mutwe iwiwe. Ati nta mugambi u Rwanda rufise wo gutera igihugu c'u Burundi, ahubwo Perezida Ndayishimiye ubwo bafise n'ubwabo mu butegetsi bwiwe bashobora kumutembagaza gutyo agaca yigeka ibintu ku Rwanda. Ibi rero Perezida Ndayishimiye yabivuze mu gihe hari ukutumvikana hagati yabe n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo ndetse n'ibindi bihangange mu butegetsi. Turaza kubabwira imikenyuro iriko irakoreshwa na Perezida Ndayishimiye ndetse n'abamushigikiye kugira acanemwo ndetse atatanye ingufu z'igisirikare, aho bamwe ariko arabarungika kure y'abandi kugira hataza kuba coordination, maze abafise umugambi wo kumwikura abo bose baburizwemwo. Ese uwo mukenyuro wa Perezida Ndayishimiye hari ico uri buze kumufasha? Umwaka w'2026 uraza gusiga Perezida Ndayishimiye bimeze gute? Ivyo vyose nivyo turi buze kugaruka ko muri yano makuru. Abakurikiranira hagufi ivya politike ndetse n'umutekano barasemerera. Hari urwandiko rurerure rwandikiwe Perezida Ndayishimiye, bamwe mu barundi b'indyamunyu bakaba bagwandikiye Perezida Ndayishimiye bamusaba ikintu gikomeye cane, ni nyuma yaho avuze ko yiteguriye guhangana. Murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cacu atatubaniye neza, akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo bumwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanyi ca Kongo. Ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira abipfuriza n'abo Burundi, ariko abimenye ko igihugu si icana, igihugu sabana, Uburundi ni igihugu kitavogerwa. Musabwa rero kuryamira amajanja, muri kanure mufatanije n'abajejwe intwaro n'abene gihugu bose. Ico tubemereye nuko natwe urwo rugamba tuguma tugwiteguriye mu buryo bwose. Ndabamenyesha ko n'abene gihugu bose barikanuye, uzohirahira agatera Burundi iyo ntambara azomenya ingene ayitanguye, ntazomenya ingene izohera. Cyo nobwira urota wese ashaka gutera Burundi, nomubwira nti arahirwa abasenga iyo dusenga, ahandi hoho izoherera iwe kuko Imana ntirenganya. Uwo nyene Varisito Ndayishimiye yari yigeze gufata imiheto y'umuhari, amara imisi n'iyindi yiruka kugira ngo agandagure uwundi musirikare yitwa Miburo Emmanuel, bamutazira komatera n'umugeneral, n'uyu munsi arahari. Akaba ari naco gituma twahavuye dufata ingingo, kuko narumvigwa, cyo gituma vuze ne twahavuye dufata ingingo, nukuvuga twebwe twari turongoye urugamba yuko Ndayishimiye Evariste tumushira ahanini mu bikogwa bijana na politiki, kuko ari umuntu yama agerageza kwiruka kuri ami, agerageza kurondera gukorera ikibi abagenzi basangiye urugamba. Uyo Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yicura intambara uko bwije uko bukeye, yamiza mu kanwa kiwe ko
hari intambara iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ico bikoze amakuru dufise kandi turi buze kubashikiriza nuko iyo ntambara Perezida Ndayishimiye afise iri mu mutwe wiwe ndetse no mu gihugu imbere no mu mugambwe ndetse no mu bo bafatanije kurongora u Burundi. Uwo Perezida Ndayishimiye hari intambara ahanganyemwo n'ibihangange mu butegetsi mu Burundi ndetse n'abari mu nzego zo hejuru mu mutekano. Ariko uwo Perezida Ndayishimiye nanone yoba ariko arapfukamira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amusaba ibiganiro ku kibazo c'umutekano. Ivyo biganiro bizovamwo iki, biriko birabera hehe, byose turaza kubigerukako muri ano makuru. Ariko hari ikintu ngira tugaruke ko canavuzwe ko n'abarundi batari bake ndetse n'abandi bakurikiranira hagufi ivya politike n'umutekano nyuma yaho Perezida Ndayishimiye yumvikana yareka aravuga intambara aja guheza ukumva ashizemwo ivy'Imana. Murazi ko yama yidoga ngo wafise inteko zikomeye zo mwijuru ngo nizo zizomugwanirira. Bamwe mu bazi vya politike n'intambara babona ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afise urugendo rurerure cane, mu gihe ibindi bihugu bikomeye mw'isi biriko birigwiza ko ibikoresho bikomeye mu buhinga bwa none mu vy'intambara, mu gihe igisirikare gihabwa imyimenyerezo ikwiye igezweho ijanye n'igihe, mu gihe abandi bariko baragura ibisasu biremereye bisama, ibisasu biturutse hejuru bikabimira bikabiburizamwo kwinjira mu gihugu, mu gihe ubuhinga bwa none technology ndetse na professionalisme ari vyo bigezweho muri kino gihe. Perezida Ndayishimiye n'igisirikare ca kera cane kidafise ibikoresho, gifise ibikoresho vya kera bishaje bitagikora neza, navyo aririgwa aravuga ko azotera u Rwanda. Ariko nanone akavuga ati intambara yanjye izogwanwa n'Imana, niyo izomfasha kugwana iyo ntambara. Ivyo rero bamwe n'abandi babifatira bakavuga bati igihugu c'u Burundi caraguye mu isanganya, kwisanga gitwawe n'umuntu aciyumvira nka gutyo mu gihe tugezemwo, na za Isiraheli bivugwa ko ariyo mana abanyafurika basenga ngo Imana ya Isiraheli, mu gihe n'ahandi hose tuzi ko ariho batanguje ivyo by'ubukristo. Ibiguhanisho bafise ni ruhonyanganda, barafise za misile zikomeye cane, zimwe zitwa intercontinental ballistic missiles, zimwe zambukiranya imipaka. Ivyo vyose barabizi neza ko batabifise umwansi yabaca mu ryahumye. Ntibirirwa baravuga ivyo vy'Imana kubera ko Imana ntizova mu ijuru ngize kugwana urugamba rw'i Burundi, Imana ntizova mu ijuru ngize gukingira imbibe z'u Burundi. Bamwe mu barundi bati afande Ndayishimiye nabo musangiye umugambwe CNDD-FDD, ndazi ko kenshi vuga amajambo abarya mu matwi yanyu, ariko kandi ndazi muri mwebwe nyene harimwo abatari bake amatwi yabo atazari ndazi ko abenshi amatwi yabo atarazibigwa n'amaronko bantahura. Bagana afande, igihugu ntigikomezwa n'amajambo ahubwo gikomezwa n'ibikorwa. Mwebwe mwarihaye ingendo yo kugumiza abarundi mwitiro ridahera, mubizeza ibitabaho mukabizeza ibitangaza Imana izobakorera ngo mwayisize imbere, kandi iyo Mana tuzi itagendana n'indyarya nkamwe. Ejo bundi watwijeje ko ingabo z'u Rwanda zidakomeye kurusha izawe utungiye mu ijuru. Sinzi uwo warungitseyo kuziha formation, iryo ni ibanga ryawe. Ariko ico nabonye nuko watsindiwe Uvira kandi wamashuwe ijuru rikororera. Mbese muri make iryo juru uvuga ko rizo kugwanirira ntaco ryakumariye. Ivyo vyo guhenda abarundi muzana izina ry'Imana muri izo politike zanyu za nta kigenda, mwibaza ko bizobageza hehe atari kubimaramare gusa. Abandi bashaka gutwara imyaka myinshi, bakora cane, bakugara neza inzego z'umutekano, apana kugaza ibinyoma. Namba mufise ubwenge bwo kuri mu kibanza, nizere ko nimba mufise ubwenge bukiri mu kibanza, nizere ko mwaraye muronse isomo. Mwarahinyuye ko Imana ijana n'abakora, apana ibinebwe biganza amajambo menshi. Mufata amahera y'igihugu yokoze ibikorwa vy'iterambere mukayonona ngo muri gutegura ibikorane. Munebwesha abantu gusa mubabuza imirimo yindi bari gukora kugira mubateremwo ubujuju bwanyu. Ndababwiza ukuri, iyo Mana musengera mu buryarya
muzokwama mukubitwa irorera mbere yitwengere yume iteko ishigikire uburi kuba amashura atayamiza no mu kanwa nkamwe. Some Matayo ikigabane ca 25 umurongo wa mbere gushika kuwa 13. Muraheza mumenye ab'Imana ijana nabo nta na rimwe Imana ijana n'ibijuju. Ubwo n'ubutumwa bw'abarundi bababaye bakandi bashavuzwa rwose no kubona barongowe n'umukuru w'igihugu aciyumvira ukuri aho. Ubwo butumwa bukaba bwatanzwe n'uwitwa Eric Nyandwi, baramukurikira baramuzi cyane ku mbuga ngurukana bumenyi cyane Facebook. Ubwo butumwa rero yatanze na twebwe turashimye kububashikiriza kubera ko rwose yavuze ikintu gikomeye cyane kandi uwumva ashobora kumvira ko Perezida Ndayishimiye arakunda kwitwaza Imana cyane, ibyamunaniye agaca avyegeka ku Mana. Bamwe rero bakabona ko umukuru w'igihugu aciyumvira gutyo muri kino kinjana turimwo atakintu ashobora gufasha abarundi ataho azobageza. Ariko uwo mukuru w'igihugu nyene arahindukira akaja gusaba ibiganiro. Hari ibiganiro biriko biraba, turaza kubigaruka ko tubandanye ku barundi basemerera basaba bati Perezida hagarikiraho ivyo bintu vy'amajambo uri kwirwamwo, ivyo bintu vyo kwita kuri songoye ngo uzohangana n'u Rwanda. Hagarikiraho, twarabonye inguvu nke zawe, nta bushobozi ufise bwo guhangana n'u Rwanda. Nimba warananiwe no guhangana n'abaroberi, nta gushobora kuja guhangana n'igihugu ciyubashe, igihugu cihagazeho mu vy'umutekano mu karere, mbere wanashaka no mwisi. Igihugu c'u Rwanda kirafise igisirikare ciri professionnel ku rwego rwo hejuru, gifise ibikoresho karuhariwe. Ntabwo Burundi bugikoresha utuntu twa kera twa Kalashnikov bashobora kuja guhangana n'igihugu nk'u Rwanda. Jean Marie Ngendahayo arasaba ko hokomezwa inzira y'ibiganiro aho kwihutira mu ntambara. Inyuma yaho kuwa gatanu itariki ya 19 Kigarama 2025 umukuru w'igihugu c'u Burundi avugiye ko atakubideha ngo Burundi bufise umubanyi mubi wo mu buraruko aguma abuhigira, aturitsa urutoke ko Uburundi ari bwo bumwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanye ca Kongo. Akongera akamenyesha ko inzego zo kwivuna abansi ziteguye hamwe uwo mwansi yotera Uburundi. Ngendahayo Jean Marie yahoze ari umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, yabaye kandi n'umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru. Yandikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi asaba ko imbere yo kuja mu nzira y'intambara n'igihugu c'u Rwanda hobanza kwihutirwa gukoresha inzira zose zishoboka z'ibiganiro n'ukumvikana. Mu butumwa yacishije ku rubuga Facebook, Ngendahayo yamenyesheje ko nk'umuntu azi ingaruka n'akababaro intambara isiga, asigaranye impungenge n'abanyagihugu bashobora gutinya kunyuka kw'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri bibanyi. Yibukije ko intambara atana rimwe ibinyishu y'ukuri, ko ahanini isiga ugusenyuka kw'inyubakwa, gutakaza ubuzima bw'abantu n'ihungabana rishobora kubandanya, ndetse no kugira ingaruka kurunganwe rukurikirana, kuvuga next generation cyanke generation izoza hanyuma. Uyu munyepolitike yamenyesheje kandi ko intambara hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ibihugu bifise ubwinshi bw'abantu kandi bifitaniye kahise katoroshe, yotuma haba akaga kadasanzwe aho n'uwo itsinda yogira uruhombo rwishi. Ngendahayo yibajije igituma ho kwihutirwa inzira y'ibigwanisho mu gihe hakiriho amahigwe yo kwicarana, kuganira ndetse no kurondera inyishu zubakiye kukumvikana, naho nyene ibibazo vyoba bihanitse kandi bigoye. Asaba ko abanyepolitike n'abakuru b'ibihugu bokomeza gushira imbere inzira y'amahoro. Avuga ko hamwe Perezida w'u Burundi yohitamwo urugendo rw'ibiganiro no kwigira hamwe ibibazo biri mu karere, abarundi benshi bamushigikira kandi bakamubona nk'uriko akomeza iragi ry'abanyepolitike b'akarorero bagwaniye ubumwe n'amahoro nka Rwagasore ndetse na Ndadaye. Yarangije asaba ko Uburundi na Afurika muri rusangi bokomeza guhitamwo amahoro, ibiganiro n'iterambere aho guhitamwo inzira yo kugwana ishobora gusiga ibihugu vyahungabanye cane mu myaka myinshi iza.
izo ni impanuro z'iyo nararibonye mu bya politike. Uyo ni Jean Marie Ngendahayo asaba ko hokomezwa inzira y'ibiganiro. Jean Marie Ngendahayo yavuze ariko nanone biravugwa ko hari ibiganiro vyoba biriko birategurwa hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Muterera ivyo biganiro vyoba bimeze gute? Imbere yuko tuja ku gituma Perezida Ndayishimiye afise ubwoba ndetse bw'abashobora kumutembagaza ari imbere mu butegetsi bwiwe, akaba arico gituma yamize ivy'intambara mu kanwa kiwe, ivy'imbere mu gihugu vyamaze kumutaka w'amazi, ariko nanone agomba kwegeka ibibazo afitaniye nabo bafatanije gutwara igihugu c'u Burundi akavyegeka ku bandi bantu. Perezida Ndayishimiye arageramiye muri kino gihe. Tubanze tubabwire kuri bino biganiro biri hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Amakuru avuga ko inyuma y'iminsi mike ihuriro AFC M23 rifashe umujyi wa Uvira ni mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda n'u Burundi zahuriye mu nama yo ku rwego rwo hejuru igamije gusuzuma ndetse no guhosha umwuka w'ubwumvikane buke wari watangiye kugaragara hagati y'ibihugu vyompi. Iyo nama ikaba yitabiriwe n'abayobozi bakuru b'inzego z'umutekano n'abahagarariye za leta z'impande zompi, no kuvuga Rwanda n'u Burundi. Iyo nama ikaba yabereye mu bihe by'ingenzi mu gihe umutekano wo mu karere wugarijwe n'intambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ifatwa rya Uvira, umujyi ufite akamaro kanini mu by'umutekano, ubucuruzi ndetse n'imibanire y'ibihugu byo mu karere, ryongereye impungenge ku ngaruka zishobora kurenga imbibe za RDC n'ibihugu bitandukanye bikaba bishobora gushikirwa n'ivyo bibazo vy'umutekano. Amakuru yizewe aturuka mu bitabiriye iyo nama avuga ko ibiganiro vyibanze ku kunoza imikoranire mu gucunga umutekano ku mipaka ihuriweho, guhana amakuru ku mutekano mu buryo bwihuse kandi bwizewe, ndetse no gukumira icatuma amakimbirane yo muri RDC yahinduka ikibazo c'akarere. Impande zombi zagaragaje ubushake bwo kugabanya imvugo n'ibikorwa vyoshira umubano mu kaga, zibanda ku nzira za diplomasi ndetse no bufatanye. Abasesanguzi mu vya politike n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari bagaragaza ko iyi nama ishobora kuba intambwe ikomeye mu kongera icizere hagati y'u Rwanda n'u Burundi, by'umwihariko mu bihe vyashize vyaranze umubano ugenda uzamwo agatotsi bitewe n'ibibazo vy'umutekano ndetse n'ibirego vyakunze kuboneka hagati y'ivyo bihugu bompi. Bemeza ko rero gushira hamwe bagashira imbere ibiganiro n'ubufatanye bishobora kugabanya ivyago vyo kwagura amakimbirane. Impande zompi zikaba zashimangiye ko umutekano w'akarere ari inshingano ihuriweho, zisaba ko hakomeza inzira zose za politike n'iz'umutekano zigamije amahoro arambye mu burasirazuba bwa RDC ndetse no mu karere kose. Zikaba ziyemeje kandi gukomeza kuganira mu buryo buhoraho mu rwego rwo gukumira ico hungabanya umutekano n'imibanire myiza y'ibihugu vyompi. Iyi ntambwe ikabije mu gihe amahanga akomeje gusaba ibisubizo bihamye ku kibazo c'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, aho rero imirwano ikomeje guteza ingaruka zikomeye ku baturage ndetse n'akarere kose. Abasesanguzi bakaba bemeza ko ibiganiro nk'ibi vyubakiye ku bwumvikane no ku nyungu rusange ari ingenzi mu gushakira akarere amahoro n'ituze birambye. Nubwo ibiganiro biriko biraba, nyuma y'amajambo Perezida Ndayishimiye aba yavuze, bamwe bavuga ko atanuba yayamutumye. Murazi ko Perezida Ndayishimiye yagiranye ibibazo bikomeye n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare, kubera ko umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo, nk'umuntu abona ivy'intambara kandi azi neza ingaruka ishobora kugira, yasavye ko ingabo z'u Burundi ziva muri Uvira. Perezida Ndayishimiye nawe akanana akavuga ati noba nsuzuguwe, noba nerekanye ugutsindwa kudasanzwe. Uno munsi naho haravugwa ikibazo gikomeye cyane cyo kutumvikana hagati y'ivyo bihangange. Muti rero ngaho vyoba vyifashe gute? Hari abasirikare batari bake b'u Burundi bajanywe ku mipaka, no kuvuga inyuma yo gutsindwa muri Uvira bararunzwe ku mipaka gose igihugu c'u Burundi gihana na Kongo ndetse n'u Rwanda.
bamwe bavuga ko babikurikiranira hagufi bavuga ko kuba izo ngabo z'u Burundi FDNB zararunzwe ku mipaka y'u Rwanda ndetse na Congo ivyo atari mu ntumbero yo gucungera umutekano w'igihugu ku bashobora kuwuhungabanya bavuye hanze canke mu kindi gihugu icarico cose, ahubwo ngiyi ni ingingo yafashwe na Perezida Ndayishimiye kugira bashobore gukontorora icuka kibi kiri imbere mu gihugu ndetse no kwinubana no kwikekana kuri hagati mu bihangange mu butegetsi, aho Perezida Ndayishimiye afise ubwoba ko umwanya n'umwanya hashobora kwaduka ikintu kidasanzwe imbere mu butegetsi agashobora gutembagazwa. Ivyo rero ngo Perezida Ndayishimiye abikoresha nk'icitwazo ahenda abantu ko ari karacungira umutekano ushobora guhungabana bivuye hanze y'igihugu. Perezida Ndayishimiye rero ivyo kandi yabigize inyuma yuko atsinzwe muri Uvira. Ikindi kandi kiboneka nuko ivyo vyo kurunda ingabo ku mupaka nyuma yuko igisirikare gitsinzwe burya haba hari ubwoba ko hashobora kwaduka ibibazo vya politike ndetse no kutumvikana nk'uko twabibabwiye ko Perezida Ndayishimiye yacanyemwo bikomeye n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo. Ivyo byose rero Perezida Ndayishimiye bikaba vyamuteye ubwoba, gutyo rero akaba abasirikare bamwe ariko arabarunda ku mipaka kugira batatanye maze coordination yabo ize koroha. Gutyo rero kubera izo mpari ziri hagati y'ivyo bihangange ndetse no mu butegetsi, Perezida Ndayishimiye akaba yahisemwo gufata abasirikare bo mu mayinite atandukanye mu makamba atandukanye arabatatanya, bamwe abarunda ku mipaka kugira ashobore kugabanya circulation, guhanahana amakuru hagati mu ngabo, ndetse ivyo byose bimurinde ko abagomba kumutembagaza bataza kubona ukuntu bakomeza gukorana. Bamwe rero akabavana hano akabajana hariya, bamwe bati no kugira acungera umutekano w'igihugu ku bashobora kubahungabanya bavuye hanze, ariko vy'ukuri amakuru yo kwizera ava mu masoko yacu mu nzego z'umutekano avuga ko ibi Perezida Ndayishimiye ariko arabikora kubera ubwoba afise bw'abashobora kwikika mu kiza bakaba bashobora kumugirira nabi, harimo no kumutembagaza. Gutyo rero kuba Perezida Ndayishimiye yarakwiragije abasirikare ku mupaka ngo si kuko ariko aracungera imbibe z'igihugu ngo kubashobora guteza umutekano muke bavuye hanze, ahubwo ngo ibi ariko arabikora kugira ashobore kumanaginga canke akurikirane neza ibi kubera imbere mu gihugu, kandi abasirikare batsinzwe bafise ishavu badashobora kuza gukora akantu bakamwikura. Gutyo rero kubatatanya yabonye ko ari wo mukenyuro mwiza, maze coordination ndetse no guhanahana amakuru hagati y'abasirikare bigabanuke. Gutyo rero ngo ikibazo nyamukuru zo gucungera umutekano w'igihugu n'imbibe z'igihugu kubashobora kwataka igihugu bavuye hanze, ahubwo ngo no kugira ashobore gucunga neza ubutegetsi bwiwe ndetse n'ubwo bafise buva imbere mu gihugu kubashobora kumukorera akantu. Ibi byose rero ni ibintu bishobora kuza kwerekana ko Perezida Ndayishimiye ya ntambara yirirwa aririmba, ya ntambara yirirwa aravuga si intambara izova handi, ahubwo ni intambara iri muri we kandi iri imbere mu butegetsi bwiwe. Ano makuru ntahandi hantu namwe ushobora kuyaronka nk'uko twabibemereye, nta namwe ushobora kuronka amakuru mwene nk'ayatojwe neza kandi harimwo amakuru y'ibinyegezwa atari kuri national ya YouTube ya ICTV. Mwese rero turabakunda cyane, turabandanya kubipfuriza kugira ibihe vyiza vy'imisi mikuru ndetse no kwizihiza umwaka tugira dutangura 2026 neza, mudukurikira kandi mumenye ibigezweho bivugwa irya nino. Utarafyona kuri subscribe wabikora tugatangurana umwaka, nawe wabikoze urasangiza bagenzi bawe kugira nabo bamenye vyinshi biriko biraba. Ibihe vyiza rero kuri mwese rivyo ndabipfurije.